kuvuga. Imana yambwiye ngo nindababwire aho niko naca singenda ntabivuze. Yambariye ngo ninzamvugira inkuru navuze ubuhanuzi bwinshi. Imana yambwiye ngo hagiye kwaduka uruhungo kuko induru ziriko zirabera mu isi zarengekanye. Nabonye abakristo bacu bahunze bahungira mu Rwanda, nabonye abakristo bacu bahunze bahungira Tanzania. Nagira ngo babwire ukaba umuzigari mu Rwanda, ukaba umuzigari muri Tanzania, agiye kugaruka, yagiye ahunga, n'uwagiye kugaruka ariko arahunga. Ari uri mu Rwanda azogaruka ariko arahunga, ari uri Tanzania azogaruka ariko arahunga, kuko Imana yambwiye ngo iramanuka no gukubita, kuko yumvise induru zabereye mu isi. Imana iramanutse. Imana yambwiye ngo ni intangazo y'itangazo. Abantu barabaye mu magorwa bari Tanzania, abantu barabaye mu magorwa bari mu Rwanda, abantu barabaye mu magorwa bari Kongo, kuko Imana igihe ntumuhanuzi yambwiye ngo bwira ibihugu bine nivyizigiye ko bifise amahoro. Amahoro yaravyagiye kubura, n'ubu ndagusubiriye mu itangazo. Mwemu yera yongeye kunyemeza, araza mbwirira ijambo ngomba ndakubwira inkuru. Nimwihane neza kuko bene wacu bagira baduhitane, hanyuma bamwe basanganira umwami, abandi babe mu mahoro atari bwige aboneka muri iki gihugu cy'u Burundi. Yesu nashimwe. Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kuntera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Kurora amaboko turamukanye gake neza. Uko Imana nishimwe. Bwa mbere turashimira Imana Data wa twese yo yatwemereye ngo tube hano kuri uyu munsi tariki 30 z'uku kwezi kwa11 uyu mwaka turiko turasozera wa 2025. Imana nishimwe. Hanyuma ikindi naco turashimiye abarongozi b'ishengero bo mwemu yaciyemo bakatwemera gusubira kubona ishengero ryo mukavimvira. Imana nibaduhezagirire. Ishengero ryo mukavimvira rero mwabaye abagenzi, siko none turazinanye sawa. Hariya rero twazananye baradutumye ntasho muzakira, tugomba kurondogora kuko ndababwira hajya umuntu atajeje yarahomvye. Mbwira uwo mwicaranye ati ntuhombe waje. Abejo nababwiye nti ngaho muraga ubundi yavuze ngo uti inkoko ntuticitse. Bagabo je naho ntogaruka ngaha, harya narahejeje. Wamugwanya uri ngaha, inge ndabivuge buke buke mukajwi gatuje. Reka maze ndabasubiriremo. Ejo twize ijambo ry'Imana rivuga ngo mwirinde ntimwanke kumva iyiriko iragira buto, ko babandi batakiza hamwe banka uwaburiye ku isi. Tweho tuzorushiza cyane kudakira namba dutera ibitugu, iyituburira iri hejuru. Nkuko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko nabo bagabo b'iki gihe bagwanya ukuri. Ejo nababwiye nti umva, ubu mwagwiriye. Imana nishimwe. Reka subire nirabe. Cyo naratwaye umutumba imyaka 10. Natwaye inama ya komite y'umutekano muri komine imyaka 10. Nakoze muri documentation nari maze imyaka 7. Ubu nsigaranye ukuguru kumwe. Kumwe mutamu muvyeyi hajya avuga ati yarakumaze igabosha. Yesu yaramaze amanyama. Kandi nakubwire akasaza kariho
akantera amanyama kariho. Urazi igituma kariho? None ko je karate nayize aje mfise sentire zitatu. Yesu yaratumaze gabo. Manyama yarahetse. None wogira ukuguru kumukagwana. Mana shamura abagenzi kwe si sawa se. Wewe rero umviriza nakubwira. Mpereye hariya kuriya mwarimu ari hariya hirya nkageza hariya naba nk'abakozi b'ishengero siko twese turiko turondera kuja hera. We wagize imigabo ngomba manza ndakwibariza akantu. Abatware barimo muri mwebwe kiriza amako turabe abatware erega turiyemera abaci abatware batwara hariya hariya mu gihugu kiriza kurusi hari bora murakoze cyane. Wewe wagwanye ukaburi kuragwanya Imana ukagwanya ukuri hari n'abagwanye mukagwana n'abasenga wagwanye n'abo utazi ikintu ngenda kubwire nk'umugambi ndabivuze mu ijwi rituje uje kuza buhoro buhoro mwirinde ntimwange kumvira ikwiragira gute iri kiravuga uje kuza buke ati by'ukuri narahuvye nahuye ku bindi none yari Imana imparire nagwanije Imana kumwe yanyene bagwanya Mose ariko abo bagabo ubusazi bwabo ntibuzorenga. Ico kubera ciza wewe waretse kuja kurereka babandi baja gusambana ukarereka abasenga shajewe nizose muzoshaka mukure misemwo niwatinya kubivuga shaka utinye ukaburi murabona bwiye shaka utinye kuko igihe cyawe kirageze uko wirukanya abandi nawe ugiye kwiruka. Si wowe uzokwirukana oya Imana yamwiyemuje guhigura nabo kandi izobirukana haba mu ishengero n'ahagitwara mu gihugu izokwirukana kuko ubusazi bwawe ntibuzorenga. Unkunda urankunda utankunze shawuya niko ndaja mu ijuru. Muraho murarakaye muraho bisemwo wabagabo twebwe amavuta turya iwacu ava ngaho mu Rumonge ayandi akazana ni Nyanzarake. Ko ndababwiye ukuri muzoshaka muyategera ariko aradugahonga muyagumize mu Rumonge nzoshaka ndi bitagira amavuta cyangwa naho nzoca ndayacisha Nyanzarake. Aha uboho turavuka nabasha baciye bazana intara baca bayita Buhumutsa kare nabo muri Rutana namwe mukaba muri Rumonge none ubu yitwa none muzoyatwima kandi ari Burunga. Aya none umwendi mwana murakundana gabo rero. Aha umufaransa yavuze ngo attention maranweza abantu je Imana yagira ndodesha ugasanga nicanye n'abavuga ifaransa kandi ataco nitse kuko ivyo bikuba byose by'igihugu nabikoze ntagira ishure nimwe. Mugabo nkaca nawe nicara rero bagira ngo bon c'est ça ngo d'ailleurs ngo donc ngo vraiment en fait haja c'est ça none normal mago en fait normal haja anye waruzi ngo bigende gute none abimana barafise kibarangaye abimana barafise kibarangaye barangwanya
mbarizo mwicaranye ati wowe urangwa n'iki? Hariho abaciye bagaba mare munagaba muri mu rusengero. Akabazo kamwe nababwire turavukana mwese akatwiyagira nk'abantu bavukana bandi. Turiko turayaga ijambo ry'Imana kuko tugomba kuja mu ijuru. Siko none tuyage nk'abavukana. Umufasoni umwe avuga ati jewe ndaguhaye ikibazo ntucitara. Kandi nikigoye kwishura mugabo gusa bavuze ngo ikibazo n'ikibazo ko nta kibazo kiba umwana. Sawa umufasoni umwe nubaza ikibazo akanyishura tabwo gira gute turara kandi nta ngorane gira gute ingo hano ingo ufite abana bangahe? Afise abana 6. Mbega burya umwana umwe wo yo kugabira wo muhana cyangwa ni wo muhana? Yamuhana. Esa guhezagira enda wicare. None muriko muragaba Imana niyo bahana mwe? Kibazo cyahetse. Umviriza neza. Gira mugenza uteurasa n'Imana. Gira mugenzi wawe uteurasa n'Imana. Uhindukire umubwire uteurasa n'Imana. Mana ya Aburahamu niyo Mana yawe. Riba Oscar. Okay, hindukira abo mwicaranye ndabahaye urusha mwese rabana hindukira biruhande yawe mwarabanye mwese Imana nishimwe mbega Imana ishimwe barira uwo mwicaranye ati usa n'Imana ntuhombe wacu Yesu nashimwe mbabwira akantu kamwe turiko turaraba ingene nzozino twari twagerageje turiko tuvugana n'umuvyeyi hano ko noza mu kwa12 mugabo turarondera nzasanga ukwezi kwa12 kose higushoboka kuko mugufise mu ruhimbi kandi nanjye mfise ubutumwa Imana yantumye ku mashengero ahantu kandi Imana imbwira ngo nta uzogutumira jewe nije ndagutumiye itariki 20 uzoba kuri kwishengero ahanaka itariki 25 uzoba kuri kwishengero ahanaka itariki 30 uzoba kuri kwishengero ahanaka tayari hanyuma rero nagiye nisanga turiko turavugana naje muri uku kwezi rero ndiko ndasenga ngo mabwire ikintu haki ibyo dusenga umva ibyo dusenga birafata kandi n'ukuri ubyemera utabyemera ubihanze utabihanza bijya dusenga birafata je ndasenga Imana namaze umwanya ndiko ndasenga kuwa kabiri ndyamye nsinziriye nabonye ikintu ngaha ko nabonye ndi kwigisha aho mbagurutse ngomba kwigisha hari havuye umuntu urya ntituzinanye hajya ntiraranze naje sinenda mutse twakutaniye ngaha kandi rero doctrine yacu ishengero rya Pentecote abantu bayitoye Imana bahezagira sinkaba bandi bavuga bati tariki zinaka muzosoma muri Yohana kwisi bagaca bavuga ngo twese dusomye uriya aragenda agafuruguta kunduja mu cyumba ati no musi ndeke ibiharagi n'umuceri uwundi nawe hariye yibereye watije nanje no musi yakanyama kinka uwundi nawe yibereye hari atije njya kurya imboga yitwa indagara uwundi nawe yibereye hari atije nanje njya kurya umukeke nuko bimeze wewe ugiye urafuruguta utwi wawe Imana ikakuzanira kuko iba yabonye yababwiye Imana yababwiye ngo nkuko Yane na Yambure bagwanije Mose niko nabo bagabo bagwanyiki ariko nasenga mbona ahantu hazutse inzoka irazuka iraguruka ibyari kwirikoza hari indani hari imbere vuze hari imbere mucamo byumva ibyo mvuze
ivyo yari igiye kwikoza ntibyagira uko bingana. Mbona umuntu azaniye umudahara. Vuga umudahara muracumva? Ko ikirundi ni gito kirakenye cyane. Cyangwa umucumbisha. Muracumva? Mbona azaniye uruntu runini. Kumucumbisha munini. Ndarufata gute nakiza rugomba kunanira kugira ngo twice inzoka. Haja nakenguje guca abantu barahatwari kumwe ndababona numva nti Yesu nashimwe. Ndahamagara umuntu ni ngwino mfasha abaza kwigirwayo, uwundi araza turakiza turakubita dusubira gukiriza turakubita icayizinga kuri nya mudahara dukubitira hasi, umudahara uravunika naco dica mw'iryo dirisha kiragenda. Sha yaratsinze, Yesu yaratsinze, mwami w'abami duhora ku ngoma iteka. Ndanezerwa kuko twaratsinze. Naho cozuka biragisha. Ico nzi mpagaranye n'umugabo akomeye yitwa Yesu. Yesu nashimwe. Muri ngaha murarakana. Ubusazi bwanyu ntibuzorengaho. Reka ndababwira igituma mufise ubusazi. Bagabo. Mwebwe Bibiliya bategeka ikintu Bibiliya bategeka cyane. Hajya muri Bibiliya. Nigiki? Ndabafinze. Nababo twacanye mu gusoma Bibiliya. Ikintu Bibiliya yobrija cyambere n'urukundo. Yaragishimangiye Petero babe Pawulo ikandikiye Abanyefeso yavuze ngo bagabo mukunde abagore banyu. Abagore namwe muce mubumvira mbere mububahira. Bibiliya ivuga ngo mubagamburukiye si sawa. Yesu nawe baramushikiriye bati mwubahwa mwigisha mwiza tubwire ibwirizwa rikuru n'iryahe. Ibwirizwa rikuru kuko harimo amabwirizwa avuga ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukagirize ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze iby'abandi, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe cyangwa umugore wa mugenzi wawe, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Acaraza ati none ibwirizwa rikuru muri ayo n'iryahe. Yesu yababwiye iki? Yababwiye ngo n'iryahe. Mwe mwasomye Bibiliya. Oya, ibwirizwa rikuru Yesu yababwiye ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibwirizwa riyaruta urukundo. Wumva n'ikibazo rero ndi kubabaza. Ndagarutse. Ega ngarutse hamwe hejuru. Wabyumvise? Erega uno munsi wacu mbwira uwo micaranye ati ntuhombe kandi wacu. Muhindukiriye murabe ati ntuhombe wacu. Si jewe bati Imana yabintuye ndabivuge nigendere. Oya rero bashaka murakazi. Nimba mutakazi nsaba umwe amfashe dupfumwe tukabigisha mugabo mukamenye. Hari ikintu rero tubaza tukaririmbe turaga kugahindura. Imana yabintumye ndabivuge nigendere. Basakuza barahumiwe abana n'ababonyi bara ndabivuge nigendere. Abasambanyi barahumiwe babone babonyi bara ndabivuge nigendere. Sawa, reka rero duhindure. Jewe mvuga ngo Imana yabintumye ndabivuge hanyuma nyegute. Mugabo wowe uraja kumbwira ati Imana yabigutumye ntubivuge wigire kuko si wewe wabitumwe. Nije nabitumwe ndabikubwire hanyuma ngire gute. Imana yabigutumye
bivuge wige bene ko bitabira Imana yawe ndabivuge wige barahumiwe bambagiwe mu nyibara ndabivuge wige Yesu abahezagira ikibazo mwebwe murakundana batamba baranjanye babana baciye bagenda mujahe sinababwiye ko dusigaye tuvukana mugabo nawe tuvukana ndabacira mukuri kuko ni mwebwe mvuye ino mwaciye mushishikara ku telefone hari uwundi yantelefone akwaye ndamufashe gusenga yari Bujumbura sinamenye uwo gusa bizaje we sinayibona neza gusa nyibwiye ko ari uwo mukavimvira naciye ndamwumva ko mukavimvira nari nahaje naciye ntangwa gusenga nti Mana niba mukora uhagararemo nzosubira kumubona atawapfuye bariho abasigaye kopo ni bangahe bantelefone ngaho bagiye mumbwira amakuru kugira ngo ibindi ko ndavuga mu bimbwire mugabo sha narabibonye kuko Imana yambwiye ngo ninze ndababwire ni mwihane ubwo gwanko mufitanye Bibiliya ivuga ngo wanka mwene data wundi numuki none umwicanya azoja mu ijuru ryo kwande ryo bari ryo kwasobanya ambari ryo mubyara uzojaye kasi wojaye wanka mwene wawe wanka pastor mugenza wanka mwarimu wojaye ryo bari ryo kwaso mu miseze naho mvuye ahantu nari kuvuga ubutumwa muri Makamba Yesu antuma ibintu ngiye kuvuga nca nteba kubivuga yaciye azaranturira igisusu kirashishuka kiwa kigabawe none umwana w'ikigaba ntibamuhana namaze imisi ryama n'ubitsinda kugira ngo nduhuke ngaca ntembera Imana iragoye basha kandi ndababwiza ukuri Imana dukorera ikaze mu misozi ikaze mu biyaya hose irakara iyo rero n'umugenzi sisawa none Bibiliya yavuze ngo uwanka mwene data wundi numuki nimumfashe emuga we kuhagaze imbere yacu wonyereka umuntu mubi ngaha umubona iraba mwese mwamba none aha nimubona ko tuberewe wari kutwihera agafotosha aha ntituberewe utamenga turavukana kandi ni koko tuvukana muri Kristo esa guhezagira none ndababaza ikibazo ngo bane basubire mwebwe murakunda pastor hagati ya pastor mugenzi wawe ni sawa mwarimu hagati ya mwarimu na mwarimu mugenzi wawe naho yasohotse wa undi mukorana ku ishuri mwabakozi b'ishengero badiyakoni bagenzi banje nanje ndimo ndi umudiyakoni mugenzi wanyu hagati yawe na mugenzi wawe ni sawa mwabarinzi ko mwahagaze mukarimbana hagati yawe na mugenzi wawe ni sawa Bibiliya ivuga ngo waha mugenzi we n'umuki muhava mwibaza ngo ndiko ndababesha urasoma hariya mu gitabo mwiriya kete Yohana yanditse sininda kuja kwasoma kuko amasaha jembo nari karambira ngo we wa mugabo ucaye ariko ngomba nkubwira inkuru simba ntabikubwira Mana yabintumye ngo ndabikubwire mufitanye urwango bamwe musigaye muri n'uwo mutazi ko ari umurozi muri ko mumwagiriza uburozi warabimwaki bandi nabo mubagiriza ngo n'abafirimaso bakoreye Imana neza bafashe ingoro y'Imana barasharije sinzi ingene babigenjeje bafashe inzu hajya baragize neza bafashe intebe ngaho baragize neza ngo amahera nayo igifirimaso twarajanye muraho yo muri murababaye Imana yabintumye ndabivuga nigendere
muriga abimana barafise kibarangaye abimana barafise kibaranga warangwa niki gucira mukuri ibindi ko ndavuga se umuntu yabintumye n'Imana yantumye yambwiye ngo nizo ndababwire umuntu ariko aranka mwonese umuntu ariko aranka mugenzi we uvyemera utavyemera nagenda guheruza nta juru uriko urajamwo naho wakoze imboga akorera Imana imbere y'izina ryawe handitse 0 kuko uzohembwa umuriro nimba uri umuvugabutumwa nimba uri umupasitori ucuye cose ukaba udakunda mugenzi wawe ndaguhebuje uzoja mu muriro sha injino nkoresha ikeri nini sinogenda ntabivuze vyongora kuzogaruka none imyaka 2 yose ntiyariheze ntagarutse naho tiyazizuru zabibugwiwe nawe ugiye kuzirikabire urihangana mwene data uze wemere gupfibanga nabotiwe zizuru zabibugwiwe nawe ugiye kuzirikabire urihangana mwene data naoti wamuzizi ijuru zabibugwiwe yarapfuye aragenda umviriza neza na wewe iyo ngabire iri muri wewe urashobora kuzoyizira mugabo nta kibazo nidushaka tugombe dupfe mugabo twakubwiye Yesu muraho muranyumva kiraguca turabe ko mu nyumva Yesu abahezagi simpagarika kwigisha reka nsome ijambo ry'Imana kandi ndahejeje nzabashigaje kubwira abantu babiri kuko mwaje singenda ntababariye hanyuma nce nicarira ibisigaye Kristo Yesu ariko aragaruka nasome ijambo ry'Imana rimwe rivuga ngo Kristo ariko arabyiwe Imana ikirabyiwe Yesu agirabyiwe aramanutse umviriza ndababwira ijambo mpemu yambariye umviriza kubwira inkuru Yesu yantumye yambwiye ngo agirabyiwe yumvise induru ziriko zibera muri isi kwa kundi yumva induru zabera i Sodomu n'i Gomora bakundwa ba Kristo n'abasoma ijambo ry'Imana ngomba ndagutangariza inkuru ndakubwira inkuru y'ubuhanuzi Imana yambwiye ikemera no kunturira nase kumuvuga Imana yambwiye ngo nindababwire aho niko naca singenda ntabivuze yambariye ngo ninza mvugira inkuru navuze ubuhanuzi bwinshi Imana yambwiye ngo hagiye kwaduka uruhungo kuko induru ziriko zirabera mu isi zarengekanye n'abanya bakristo bacu bahunze bahungira mu Rwanda n'abanya bakristo bacu bahunze bahungira Tanzania nagira ngo babwire ukaba umuzigari mu Rwanda ukaba umuzigari muri Tanzania agiye kugaruka yagiye ahunga n'agiye kugaruka ariko arahunga ari uri mu Rwanda azogaruka ariko arahunga ari uri Tanzania azogaruka ariko arahunga kuko Imana yambwiye ngo iramanuka no gukubita kuko yumvise induru zabereye mu isi Imana iramanutse amen amen mbwira uwo mwicaranye ati Imana iraje Imana yambwiye ngo nimbivuge niyo nkuru y'ubuhanuzi bakunzi b'umwami shengero ry'umwami turiko turaja mu ijuru muntu w'Imana ndagenda kubwira inkuru niwihane uhejeje kwihana turindire kwimaniza Imana imanutse hari Imana yaje ije mu Bisirayeli hagacapfa 24,000 mbega mu Burundi turi miliyoni zingahe
ibaze ni hafi 32,000 kuko Imana imanutse. Umviriza neza, maze iminsi ndiko nabwira abantu hari induru zumvikana kandi hari impamvu induru ziko zirumvikana. Soma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa duheze mu izina rya Yesu. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa niyo tugomba dusome. Byakozwe n'intumwa igice cya 19. Niwantanga kugerayo uzumbwira bariyo uti n'inyuma bariyo baracari ku rugamba. Baracari ku rugamba, abakozi baracari ku rugamba, shengero riracari ku rugamba. Niwantanga kugerayo uzumbwira bariyo uti n'inyuma bariyo baracari ku rugamba. Amen. Dusome mu izina rya Yesu igice cya 19 z'ibyakozwe n'intumwa. Handitse ngo abigishwa ba Yohana umubatizi. Maze Pawulo akikorino, Pawulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga abigishwa bamwe. Ku murongo wa 2 arabaza ati mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwize? Baramwishyura bati ntitwari bwanabyumve yuko mpwemu yera yagize gute. Mwebwe musoma Bibiliya ashaka muvuge rwose. Bamwishe ngo ntitwari bwanabyumve yuko mpwemu yera yagize gute. Arabaza ati none mwabatije umubatizo ki? Bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatirije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma ni Yesu. Babyumvise babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika kw'ibiganza, mpwemu yera baza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'iki? N'aya majambo y'Imana. Mvise ijambo rimwe, umviriza ndabatangariza inkuru. Jewe naje Pawulo yari hariya avuye i Korinto agenda ngo mu bihugu byo haruguru, ariko arigisha avuga inkuru. Yaciye abaza ikibazo, yababajije ikibazo, abaza ikibazo kimwe. Yabajije ngo mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwagira gute? Igihe mwize? Nazanye ikibazo kivuga ngo mbega mwarahawe mpwemu yera? Erega abantu barahabwa mpwemu, mugabo ntibahabwe mpwemu yera. Ugasanga n'umukozi aravuye kuba mujenama handi twari, araduze arabaye umukozi w'ishengero, umudiyakoni, akava ngaho akaduga akaba umuvugabutumwa nk'uku kwanje, mugabo atarahabwa ndi. Bene abo bantu baragoye. Abantu bahawe amabango mu ishengero, abantu bagafite ibikorwa byo mu ishengero, mugabo batarahabwa nde? Batarahabwa nde? Mpwemu yera. Niba abandi Bibiliya kitubwira ngo bene abo bantu ubusazi bwabo ntibuzorengaho. Yababajije ikibazo ati mbega
cyane. Murarakaye murababaye. Farizo mwicaranya ati mbega warahawe mpemu yari gihe wite yereka kugabira mu rusengero hindukira uwo mwicaranya kawutarahabwa mpemu yera haracyari izizigiro kandi amahoro aracyariho haracyariho amahoro igorogota Yesu aracyariho kandi igorogota aracyariho n'ubugingo n'ubu kandi abantu baracabatirwa muri mpemu yera. Yesu nashimwe. Yabajije ikibazo mbariza uwo mwicaranye uti mbega warahawe mpemu yari gihe wize. Baciye banga kubivuga kubera badakundanye. Cyaje ntuncika kwe ivyo byo ebagabo mumbabariye jewe nta butumwa ngo ejo uzoronka viza niwashaka baragomba bayiguhe nibatayiguha mugabo ukizwe neza tuzorire kuja mu ijuru. Niwashaka akazi bakagumye mugabo wuzure mpemu yera tuzoje hehe. Jewe sinajya kubabwira ngo ejo buca mwambara amakositime nk'aya yiwanje kuko ikositime ndazambara mfise igituma ndazambara Imana nza mbona izanye ikanyambika. Ega nonaha mwe mwibazaga imundabe mwese reka gusinzira ingenda kure kuje kuryama ngira ngo urakoze kuryama ntugire ikibazo aho bibaza ngo Imana igufashe kugakano wose no nisaza mu rutana. Ndababwira iyi namba yasanze mu rutana ivuye Bujumbura kandi si umugenzi yayimpaye wewe nyene zoza mbona ugenda kwa mutware ngaha ati nta nimero ya wa mukozi w'Imana ufise uca utangura kuntelefona ngo iwanyu hahereye he nanjye nje ntangura kugutumbereza neza ntuca kugitaba no kubutomangwa no mwishanga kuri shite Kayero ugaca haruguru gace duga Kayero mbariza uwo mwicaranye ati mbega warahawe mpemu yari gihe wize ukawutarahabwa mpemu yera unyumvirize neza Pawulo yariko arayigisha mugabo hari igikorwa yakoze yavuze neza abamaze kuvyemera bavuze ngo nitwari bwanavyumve yuko mpemu yera yagize gute. Cenda umuririmbyi ndakunda kuririmba mpemu yaratanzwe wakudu wanirira nokudu hitora ukoma apifuza Pawulo yabacicera bigishwa Amen. Mvugira uti amen. Mpemu yera yagize gute? Hari abandi batari babimenye bavuze ngo nitwari bwanavyumve yuko mpemu yera yatanzwe bagombaga kubwira inkuru ahantu hari mpemu yera urwango ntiruhaba. Ahantu hari mpemu yera ntawuseka mugenzi we. Ahantu hari mpemu yera ntawubeshera mugenzi we. None wobesha ukabikwiza hehe? Mbega mpemu yera yobikwemera? Mpemu yera yaragize gute? Mpemu yera yaragize gute? N'abariya bari hariya inyuma mpemu yera yaragize gute? Yaratanzwe. Nagiye ndagutangariza inkuru mpemu yaratanzwe. Wewe icyo usabwa ni kimwe, tandukana n'ibyaha. Umaze gutandukana n'ibyo byaha hari igikorwa kimwe mpemu
yera azokuzako. Amen. Mpwemu yera azokora iki? Azokuzako. Ngo dusabe mpwemu yera yururukire muri twe. Hariho umuririmbyi umwe numvise ariko araririmba, yavuze ngo hari inkuru nziza ngufitiye wowe unteze amatwi. Mbega muriko muranyumva? Mwese muranyumva? Na hari inyuma muranyumva? Duza amaboko turabe ko ivyo mvuga uhaye uravyumva. Yesu abahezagire. Yavuze ijambo umuririmbyi ngo hari ijambo ngufitiye, hari inkuru nziza ngufitiye wowe unteze amatwi. Imana iraje kugira ngo bihindure. Yesu abahezagire. Erega n'imvura nayo iriko irahimbaza Imana. Mbega Imana ishimwe. Mbega Imana ishimwe. Nayo nyene ariko irahimbaza Imana kugira ngo mpeze inkuru imvura irakeye. Kuko nashaka ko mwese munyumva kandi mukavyumva kumwe. Aho Yesu ageze ibintu biragira gute? Umviriza neza. Ndahereje kuri bwa buhanuzi natangurana. Bene data, nshuti z'umusaraba bakunzi bacu, Pawulo yabajije abantu bo muri Efeso ati mbega mwarahawe mpwemu yera? Aho mpwemu yera ari nta nzige ihaba, aho mpwemu yera ari nta rwango ruhaba, aho mpwemu yera ari mu bakozi ntibasharikana, aho mpwemu yera ari ntibagwanya ubusenga, kuko mpwemu yera ntiyovyemera. Nawe wabikoze witwaje ngo uri umutware, nakuhaye inkuru vyari vyiza ngo uyomboke bukebuke ati Imana imparire. Kuko Bibiliya ivuga ngo uzorogota ku mwana w'umuntu azobiharirwa, ariko uzorogota kuri mpwemu n'icaha kidaharirwa aba yapfumwe. Amen. Mvugira ati amen. Amen. Mvugira ati amen. Nawe utabivuga naje kukubarira. Mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwakora iki? Uno munsi abantu barizera mugabo ntibahabwa mpwemu yera, kuko mpwemu yera ni ikintu kitanduye. Mpwemu yera ntabana n'ivyanduye, bigusaba ngo ubanze wihane. Ahandi naho uwundi yabonye Petero arambitse ibiganza ku bantu bahabwa mpwemu yera, nawe acaratonda ati ndabaha amahera, hanyuma mu bwo bushobozi Petero yuzuye mpwemu acavuga ijambo bati feza zawe ziragapfana nawe. Acagigura amageme meza ati munsabire umwami Imana ivyo muvuze ntihagire ikimbako. Erega yagize amageme meza. Uno munsi abantu benshi barahusha umusaraba. Yemwabeta Oh
reka ndahejeje kwigisha. Imana yabwiye ngo ni intangazo y'itangazo. Abantu barabaye mu magorwa bari Tanzania, abantu barabaye mu magorwa bari mu Rwanda, abantu barabaye mu magorwa bari Kongo, kuko Imana igihe ntumuhanuzi yabwiye ngo bwira ibihugu bine nibyizigira ko bifise amahoro, amahoro yabyagiye kubura, n'ubu ndagusubiriye mu itangazo. Mwemu yera yongeye kunyemeza, araza abwira ijambo, ngomba ndakubwira inkuru, nimwihane neza kuko bene wacu bagira baduhitane, hanyuma bamwe basanganira umwami, abandi babe mu mahoro atari bwige aboneka muri iki gihugu cy'u Burundi. Yesu nashimwe. Mvugira uti amen. Bene wacu nyumviriza neza, mwebwe mwariko murankana musanganywe hano, mbega mwene wanyu niyazanaho ruzava umwanka birushishi, bisaba ikintu kimwe. Mbega nawe mpemu yera wakwiye kuzura nde? Niwuzure mpemu yera. Petero yabwiye umuntu ati wihane, namba ubwo bubi bwawe wo buharikwa. Ngo akora iki? Akora iki? None ngo wihane no, ngo wihane ubwo bibi bwawe bukuveko, kwangana bikuveko, kwangoga ubusa ruhere, kwandagazanya bihere. Namye nibaza mutware naguhahaje rwose, ngo garuka naguhahaje cyane, garuka mugabo. Nk'ubu wosanga bariko baramvuga ko nzi we dukundanye, baka we ntacyo dupfa, pastor we hari icyo dupfa, ika twopfa iki mugabo? Nta n'akarimbi dusangiye je ngaha nca ngenda mu Rutana, ntawe wisigarire ngaha mu Kavimvira, hari icyo dupfa se? Mugabo nk'ubu wosanga bariko baramvuga, bamvuga nabi, wocuca mugatwenga ukaryoherwa. Agize atekaye kuko turagize gute? Mugabo mwebwe usanga bariko baravuga mwene so, nawe ugacucamwo ngo kandi nani, ngo urabonaga nani kushangwa ngo ashingo nkabibona, ngo akuraba ubwo rujisho, bagufitiye ivyo biso. None bagomba afite ibimeze gute? Nyabiso bagomba afite ibiyaba gute? Kw'Imana yamuhaye kuraba imirazi, wagomba caraba gute? Kw'Imana yamuhaye ibigoye vyinshi nk'ibi vy'iwanje, bagomba nje ndaba gute? Ico nzi je ndi mw'ishusho y'Imana. Muraho murarakaye, niwihane ubwo wibwawe kuveko. Wanga mwene data wundi n'umuki, mbega warahawe mpemu y'igihe wizera. Turahereje kuri rya jambo twatangurana, bene abo bagabo nk'uko bagwanije Mose, ariko nabo bamugwanije nta na rimwe ikinyoma kizotsinda ukuri. Oya, ikinyoma kiza cisize neza, umviriza neza, ikinyoma kiraza cisize neza, cyambaye ikoti n'ikaruvati. Mugabo ikintu nabonye amaherezo y'ikinyoma kigenda menya. Amen. Ariko ukuri kuzumenga kwambaye nabi, kandi umuntu yambaye nabi ntatambuka nk'uko abandi bambaye neza batambuka. Uwambaye nabi asohoka, ukuri kuza kuriyandaza buke buke, mugabo amaherezo kuzoshaza. Yesu nashimye. Naho bakwase humura Yesu ariho. Naho bakubeshe humura Yesu ariho. Naho bakwandagaje bakakuvuga nabi, humura Yesu ariho. Igikenewe ni kimwe, uzura mpemu yera, hanyuma ibisigaye Yesu araje kubimariza, kuko yambwiye ngo igihe kirageze kandi nikiri kure cyane. Bene wacu bagira baduhitane, hanyuma twinjire mu masezerano nyezina. Mpora ntangara rimwe na rimwe hari aho tujya kuri ibituma by'ubuhinga bwa none, ugasanga abantu bariko baravuga ibi na biriya, ngo Imana yavuze amasezerano aya naye, ngo none ntiyabaye. Ebaga atari imyaka 10 irahera, Abisirayeli bamaze mu rugendo imyaka ingahe? 40. Mbega muri Egiputa Abisirayeli bamaze imyaka ingahe? Amajana angahe? Mwebwe mwasomye amajana angahe? 4.
none umunsi umwe gusa ngo none ngo Imana yavugiye ko bitaraho abejo nababwiye ikintu jewe najya kuvuga ubuhanuzi mfise abana 7 mugabo nkaca nitwaza ijambo ry'Imana. Imana yambwiye ngo ibyo muzosaba byose bizoba, ngo mpeze kuvuga ubuhanuzi nti ngaho inkota ngaho ikiza ngaho inzara nkaca nsubira imbere y'Imana. None Mose we ntiyahora aja imbere y'Imana agatamba, kaca aja imbere y'Imana. Haleluya. Nkabwira Imana nti Imana nimba uzanye inzara wimba akantu ngakamwe washiramo Eliya hanyuma aba bana uzubahishe sinzobona ipfa ry'abana banje ngo bishwe n'inzara. Rega Imana igiriye neza umugororotsi umwe n'abanyakibi baca baroba. None ko Imana itazi imvura mwasobanuye ngo abanyabyaha ntije kugwayo zijya ndimo zoza Imana ntizikeneye. Rega hajya hariho umunyabyaha akorera Imana abasha abejo namwe ndababwira kantere basha wewe ukamwe umukozi utazohera nindavuga ati je ndamubonye atamahera nyaka mugabo akaza kundimira mu ndimi wanje atangera azonyaka no mwirukane kiriza turabe je sindimwe mugabo cyanaho muba mwese. None abanyabyaha nabo reka bakorera Imana neko atangira batoronka mu ijuru. None Imana yocibana. Amen. Ngiri umwicaranye ati wihane kugira ngo ibyaha byawe bihari. Ndahejeje Yesu nabahezagire. Yesu abahezagire. Mbega warahawe mpemu yera igihe wize kabutarahabwa mpemu yera umwanya uracari mwiza ibihe biracashoboka kugira ngo Kristo Yesu aguhe mpemu yera. Mugabe ico ukora ni kimwe ubanze wihane. Ahandi naho nasomye ijambo ry'Imana Pawulo ariko aravuga avuze ngo ubutumwa butagira kumkwihana si ubw'Imana burakavumwa. Rero ndatanze umwanya wowe uvyumva mu mutima kavuga ati ibyo aribyo byose ari utwancafuke rega turacari mwisi siko none mbega nivyo ntuze bagusenge. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda